Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sammy. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Natalie. Wow! Wow! Morissette! 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 Isso ali! Isso ali! Quando é aniversário igual? Morissette! Mimi ngirapiye nuiti. Sorry my fans, it's your boy Atronis Promoter wa musore wanyu wamusora ko bishoka byose kugira ngo abazane amakuru agiye atandukanye muri industry ya music. Nkuko mubibona turi mu Carama ahantu bita kuri Diaspora Bar. Ushobora kwibaza ati mbega mu Carama yaje gukora kizi saha. Uyu munsi twaje novuga ngo muri anniversaire ya Sami, umwe mu barongoye novuga ngo Rukundo TV cyangwa Rukundo Comedy. Ushobora kwibaza ati mbega kukibaje ngaha anya. Tuje kugira ngo tubereke yuko Rukundo TV ari bamwe mu bantu bashigikirana. Gumana natwe hama mubandanye mubona ibikurikira. Sami turakuramukije. Yambu Ndaha TV. Umeze neza? Shanda shima kabisa. Ya uyu no munsi wawe novuga ngo umunsi w'amavuko y'uwawe wibukira ko umunsi wavukiye ko mbega Sami tutaraja kureba kuje imyaka ingana. Sami nkwijije imyaka myinshi sana kabisa, so ntabwo urumva imyaka yanje irimwe amakenga kuko hari imyaka papa mbwira, hari imyaka mama mbwira, hari imyaka bibi mbwira. Umva ari amakenga gatoya, so kuvuga mugabo ndiyumvira yuko nko mu masaha 3 ari imbere cankane ndaza kumenya ukuri kw'imyaka yanje. Ariko bahurije ku itariki. Yes, bahurije ku itariki imwe kuko icyo gihe hari amabombe mu gihugu itariki yoyo kuko uyo munsi ngo uyo munsi hari amabombe menshi ntibazopfa bawibagiye iyo tariki. Baca barambwira ati wewe yari itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Ego. Ya Sami turabona ko uyu munsi unezerewe kandi turabona ko uberewe cyane. Mbega kwambikwa bawambitswe nande canke niyo nyene yambika? Kwambikwa gute bajya abantu bazambikwa. So nijeje nyine ubwanje. Ya Sami tutiriwe turaja kure ndabona navuga ngo umuntu ari ruhande yiwawe. Mbega uyu muntu yo bavuze iki kuri Sami? Uyu muntu nwahoza ari umugore wanje. Nwahoza ari umugore wawe ariko muri uno mwanya ari mu kibanza navuga ngo cy'umuntu witeka tuba tuvuga ati uyu munsi nimba ari wahoza ari umugore wawe uyu munsi nawe tuza kubona uyundi kuko urumva nuwo muri kahise. Mbega ubu munsi nta wundi ahari canke n'ubonye na cyabo? No kuvuga so uno munsi ntubona uyu ni wari ngaha mu Kirundi bavuga ngo aho kaciragwa nkuruhaba. Kandi uni mama batoto wangu bro tumezara naye tumetoka naye mbali sana miaka 4. Imyaka twarabanye nawe imyaka 4 batari 5 sinibuka neza. Ya mufitaniye abana banga? Abana babiri umuhungu n'umukobwa. Abana babiri kuki none umuntu mufitaniye abana nkabonya kuki wamukuyeho canke uyo nyene niwe yari akwiye kuba ku rugo? So no kuvuga ngo ntazita abana zidakubitana amahembe. Rukurumva no kuvuga so mugabo bientôt Imana ibishatse birashobora kugendeka neza. Ariko nawo bishatse birashobora kugenda neza uko intambwe ya mbere ni wawe hama izindi kazitera. Ego vraiment reka mfati amasengesho acha nikamate bifungo reka kuvuna umunsi nagure gufata ibifungo sana nsenga nsaba Imana ari Imana izobikora. Ya Sami urumwe novuga ngo mu bakinyi b'amareresi ngaha mu Burundi kandi bafise hit bazwi cyane. Mbega kuba uyu munsi wicaye ngaha anya wakoranije bamwe mu musangwe mukinana muri Rukundo TV ndabona ko bashitse ngaha imbere bose kubona yuko abantu bo muri Rukundo TV bagushigikiye. Mbega wavyakiriye gute? So kuvuga navyakiriye neza sana kuko Rukundo TV urumva ni rukundo ni love. No kuvuga ngo turakundana n'undi agiza bibape turatuza twamushigikira kabisa. Ego. Mbega tumenyere yuko igihe cyose 28
z'ukwa kabiri tuzokwama tubona anniversaire ya Sami canke n'ibintu bihereye umunsi nukuvuga ngo kira tariki 28 ndinga mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntarafa ntaraja mu kuzimu nzora mfeta nubwo nzoba ndi muri Kongo nubwo nzoba ndi Dubai canke hehe nzofeta kabisa. Urafise ama projet muri no mwaka wo kugenda kuja ku gihugu canke? Yego mfite projet yo kuja muri Hollywood muri uyu mwaka uza kabisa negezwa gukora filme muri Hollywood nzofume besi mba umuzamu canke ndengane gusa ndengane urumva ndengane kurengana gusa nzobikora kabisa. Ya none Urukundo TV uzobuyitaye canke muzogenda mujanye? So no kuvuga ngo Urukundo TV ari filme twakinye bita gukinishwa barabizi twakiniye Texas ari parti imwe Texas ari ni parti imwe mu Burundi. So no kuvuga rero bientôt tuzosubira kandi tuje yari ya rero dukine muri Texas kabisa. Ya mama turakora. Ndabona mukije cyane. Umeze neza? Yego. Wiyumva gute kuri uno mwanya nuno munsi wicaye kuri kino kibanza wari witeze ko haza ku wundi muntu niki kintu ushobora gushimira Sami novuga ngo kubona ari wowe yashimye ko woba ngaha? Ndashimiye gusa cyane gusa habirebire novuga. Ya twagerageje kumva yuko novuga ngo Sami mwari mubanye imyaka 4 canke irenga ikaba 5 mufitaniye n'abana babiri mbega wiyumva gute nk'ubunya bishitse Sami akagupropose yuko mwobandanya ibintu byanyu wumva gute? No kumva neza gusa washizemo gusa urumva harimo kandi kantu katameze neza inyuma? Oya ntako. Canke hari uwundi muntu yoba yarasubiriye Sami? Nawe Sami bishitse madame wa akavuga ati je vraiment ngerageje kuraba ingene twabanye turashobora kubandanya urukundo rwacu tukabana nkuko byari bisanzwe bimeze wewe vyakira gute? Probleme no kuvuga so yagiye kubera nkina filme nubu ndacyakina filme urumva rero nubwo yoza nta madame ni bya fresh kubera nkina filme nubu ndacyakina filme urumva nta ntiyogaruka kuko sindaba premier ministre canke ndende no kuvuga so ndacyari muri ka kazi nyene kandi siniteze ko nzogaheba vuba. Ya majambo make mwanki akazi kiyo? Aya arambeshe. Ya nihe mpamvu yatumye ibintu bitagenda neza? Ntabyo gusa nje nashatse kuruhuka. Waruhutse kubana na Sami kandi mufitaniye abana? Birashika. Sami twizera neza yuko ibirori bitaratangura vya anniversaire yawe turindiriye akanya gatoyi tubandanye twereka abakunzi ba Ndaha TV ngene ibirori vya anniversaire ya Sami biriko biragenda. Ya abakunzi ba Ndaha TV nkuko mubona imbere yanyu muri kumwe na Adronis Promoter wa musore wanyu wa musore akora ibishoka byose kugira ngo abazanire amakuru agiye atandukanye nkuko mubibona twaje muri anniversaire ya Sami kumana natwe muze murakurikirana ibintu ngene biriko biragenda. Turakura mukije. Jambo. Ya kubatakuzi amazina yawe witwa gute? Juliana. Ya Juliana turabona uhejeje kuzana navuga ngo gato ya Sami mbega kuki ari uzanye gato uri umugore wa Sami cyane? Eske ni mwawe mu bitenge hariya? Uriya anya n'umugore bavyaranye ni nk'umu ex yavuze yuko batari kumwe mbega twibaze yuko ari wewe waburi. So murabizi guys bashoranzi ko Sami mugenzi wanje n'umugenzi turazinanye turamenyeranye uretse n'ivyo kandi gutuma umuntu ibintu bisanzwe ego nari muri bavuga gute komite ariko Sami asanga afise bamwe muri hafi gose gusumba wewe nivyo ukiyacaguye canke hariho icatumye acagura wewe ndega nakaburi imfusa iyo mvo nyene niyo dukeneye n'umugenzi cyane rero kuba yanyize akantu majewe akamamahera akantu maca nk'abaje usanga haje nemuguriraho nawe wayimuguriye nivyo nyene nkeneye wayimuguriye kuki kandi turabizi yuko ntakenye kandi arafise team iri hafi yiwe kubera ikiboto baba bari organize ngo bayimugurire ariko akaba ari uyigura muri make yabaye gusaba untume sije nemugurire no bambeshe ariko gutuma umuntu ibintu bisanzwe n'imyenda umugenzi yanyize yatuma jewe mari tiranye muhaguruke turirimbe happy birthday okay Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
to you, Sammy. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sammy. Joyeux anniversaire. Kata keke today. Kata keke. Kata, mufatane. Ewe mwino. Manda kufatira umwana. Impa. Fatane. Ndamufata tu. Ucubisha mu kanwa. Oya bazukaze turakwereka. Kata hagakitwa. Aha hagati. Oya. Uyu nafate ngaho. Umugore afata ukati. Kata rero. Oya. Ganda anniversaire ari kwanje. Bebe. Sawa. Asama. Kamata, Baido, kamata. Asama. Kamata, Baido, kamata. Wow. Asama. Rero mwana. Tora namurisha. Ula tamu. Yo katero ndi. Dishi. urabona iminwa irakwiye ntiwite Sami turisha abantu katarenda abantu Bangatire. Make up byose turabyonona. Happy birthday. Nata muratsandiranije. Ewe bikoni. Reka nitsawe nitanje se. Uyo bamwita Sami. We Mr. Pompompo tsana msteri tumubatirize. Azotangure kudzinywa. Kumbe waninga. Sinaenda mwenye kumucha maringa. Samirisha banze. Atarisha baza. Isho ye mama yari. Amafoto sayo. Simo. Where are you? Sinzi ko ndasubira kuganira nawe kandi cyangwa bisi. Bakurikira iki gisi bakubise. Baduheze. Abandi abakurikira cyiza. Warukunda bino bintu kigera. None cye. Cyari. Oya mureke. Mana we. Dana biri. Wakazi.
manje bampaye gateye igorofa kandi ayibateye meze neza yandashima ameze bo ya turahejeje kubona novuga ngo waje gushigikira umwe mu bagenzi biwawe umwe mu busanzwe mukorana imirimo yanyu ya novuga ngo ya comedy Sami mbega ugerageje kuraba ubona ibintu urubanza rwagenze gute ya urubanza vraiment rwagenze neza uko twari twagwiteguriye ibintu ni sawa kabisa ya ciza dusanzwe tukuzi novuga ngo amwe mu makuru agiye atandukanye bivugwa yuko Ciza asanzwe afise umugore yitwa Nanashu nivyo mbega ya Nanashu ntabwo ari umugore wanje n'umuhabara ya Nanashu sinzi ukuntu yivuga umugore wanje ngo ngaho mubona murafitaniye abana wahe Nanashu eka abana mufitanye imbere yo kumenyana na Nanashu nari nsanzwe ndi kumwe n'uyu ariko kubera iki wavuye kuri iyo uja kuri Nanashu kandi hariho wari usanzwe ahari ya byarashitse gusa ariko amakuru dufise bivuga ko umwamufitaniye abantu mengo bashika batandatu nivyo oya Sinanashu ninde oya ubundi ninde ushaka kumumenya ndakubajije niyo mpamvu naje kuba nzokwishura undi munsi ubu turi muri anniversaire ariko Nanashu nta mwana numwe mufitaniye oya nta mwana dufitaniye ya uyu munsi twabonye novuga ngo umwe mu bo musanga muri kumwe ngahanya nta makuru menshi turamenya ico yoba impamvu yoba yicaye ngaho iruhande rw'iwawe mbega uyu wunya avuze iki kuri Ciza mwibaritse ndabajije wewe ndamushikira oya mwibaritse ya byose bihera ibukuru wavuze iki kuri Ciza kubona tubona navuga ngo musanzwe mwicaranye ngaho iruhande rwawe ndibaza nawe cyo byibwira ya ushobora gusanga ari umuntu yaje nawe nyene muri anniversaire bisanzwe ariko dukeneye kumenya kuko dufise impamvu tubikubajije urindiriye bikariko ndakeneye umbwire uyu muntu avuze iki oyo ya n'umukunzi wanje umukunzi wa Ciza yego turakuramukiye ego tutabagoye murashobora kubwira abakunzi ba Rukundo TV abakunzi ba Rukundo TV hamwe novuga ngo n'abakunzi ba Ndaha TV mbega akazina kanyu uwo mwamwitwa Noella ya Noella deje kumva yuko novuga ngo uri umukunzi wa Ciza mbega byo bari ivyo canke bimeze gute Noella deje kumva novuga ngo Ciza avuga yuko buri umukunzi we mbega nivyo canke ni bya bindi abastari basanzwe bibeshe nivyo nkuko yabivuze mwamenyanye kuva cyane oya je twamenyanye ava tukiri muri Nzenya Burundi TV je twa dusanzwe tuzinanye muri ariko ntwari bwashika mu bintu by'ubusheri ava bacaturana na Nanashu ivyuko ariko nje namutanguriye ava yuko bamenyana
ya ariko wowe igihe watubwiye yuko avaye ko mumenyana mu babasheri na Nashu mwari musanzwe muri kumwe n'uyu ariko nakavuga yuko mwagiye kuba basheri ariko muvanye na Nashu. Oya barabe wavuze ati mwari muzinanye ariko ntimwari bwababashe. Je twe tuzinanye cyane n'uyu ntimwari bwababashe. Twari bwabasheri ariko kuri telefone sawa ibintu byo kukontakta no kubona twarabona simple ariko ava yaho baca bajana na Nashu. Mu majambo make mwari abasheri kuri telefone. Oya no ku maso kuyandi twarabasheri. Ya ciza mbega novuga ngo kenshi abantu bakunda kwiyumvira kenshi twumva na Nashu twumvise ciza twaca twumva na Nashu mbega urukundo rwanyu go bagwatanguye ryari nta rukundo je nawe gwabayeho rukundo rwiwawe muri kumwe aho uyu twariganye no kwishuri nije nari derege ci profitira nene mbako nari mu nyungu mari ya mbega uyu musi mubana mu nzu canke ni urukundo rusanzwe kubonana moya mbi iryo ni banga ryiwacu mubana mu nzu n'umuntu none ntushobora kuvuga ati turabana uzodusanga muhira kugira ngo tubikubwire neza naje nsanze muhira ndi kumwe n'undi muntu ahica bisigura ko tubana sindakubwiye ko uzuza muhira tugucumbira ubugari urye hama dukora ico kiganiro hamutane amajambo make murabana ntiturabana mani turakoze turabana oya pana murabana abana nshire ka katuzo ndakwereka katuzo kajako mubana mu nzu tubana mu nzu twitege yuko ikibondo kizoboneka ryari cyane ntabyo urasha jewe ntira amahasamake bagwiza ko munota mugiye mu mwanya muto ya turagushimiye kubona waduhaye akanya ko kuyaga nawe namwe turabashimiye cyane kubw'ibyo umuntu wese yagize ico yumva kubona deja wateye intambwe yo gushika ngaha nakanyamuneza ku bakinyi ba Rukundo TV kuri Sami vraiment turishimye twese ico ni kimwe mu bintu bituma tubona yuko hariho abadukunda cyangwa abadufise ku mutima muri make nta majambo menshi no bicisha akanyobwa bashoye kubaha n'umugabo muzima kandi akwidije ibiro vraiment saga trematire akwidije ibiro je nibaza yuko atamuntu ashobora kwidoga uko biri kose namwe mwashoye kuza ngaha ndazi yuko turabishimira abakinyi ba Rukundo TV ndabashimiye cyane abagenzi canke abafanzi ba Sami umuryango wiwe ndashoye gushima mu kibanza ciwe nawe uyu n'umwanya wawe guhabwa akaganuke hama umuntu wese ashobora kumva yuko hari ico yoba yibangikanije nikaze kuri umwe wese murahawe ikaze karibu Sami iyi ni kado y'abakinyi ba Rukundo TV urashobora kurengana kwanza kugira ngo twese dushobore kuboneka akanyoni ko bava kaguruka mama muganga ndamuzibira mama muganga wayo muduga oho nagiye ngaha uni manager uni secrétaire babikubwiye bibabwire kuri secrétaire ndabivuga bien sawa mushaka kumvira inyuma nandi manager mu mahamwe basi Sami aka nakaganuke kawe k'abakinyi ba Rukundo TV ntufungure so nukuvuga ndashimiye cyane abana banje murabona ko mfise umuryango munini ndashimiye cyane abana banje ba Rukundo TV mu byukuri je numva araremereye nimba ari amabuye nimba ari bigoma nimba ari amarenje sha nuko banse ko no kugurura peut-être usanga reka kuko ari geno kuguruka cyusanga ko bishitse mu barabara sawa Rukundo TV
ukije ndabaramukije umeze neza cyane. ya akazina kawe ku bakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi ba Rukundo TV. Okay, abakunzi ba Ndaha TV nitwa Shimirimana Aline ndi umukinyi wa Rukundo TV. Ya turajije kubona navuga ngo uhejeje gutanga envelope nkuko mwaserukiye umuryango wanyu ari we Rukundo TV, mbega muyumva gute kubona muhaye kajya kaganuke sana? Muri jewe ndishimye cyane kandi n'abakinyi banyize babona yuko hari hico ndi buvuga imbere y'abantu nkamwe. Amplisi ni ibintu bishobora kubona abantu bari bo bose. Apare yanje ndishimye kubwa kabebe twarose muri timu yacu n'ahari manager wacu ari waturongoye. Ndashoboye kuba nezerewe cyane kuko igikorwa cyagenze neza cyane. Ya tugerageje kuraba twabonye ijya envelope mwamuhaye canke ijya sinzi ngene no bivuga, twabonye ko ijya ambaraje yanyu yari cafye kimodoka, mbega twizere ko Sami mumuhaye contact umuduga mwawo paritse nkaje? No comment. Ibijya nyene nivyo dukeneye kumenya impamvu mwatumye mudashaka yuko ayifundurira imbere y'abantu. Okay, iyo umuvyeyi yibungenze mu gihe adashatse kuvuga ati nibungenze kiyaragiye muri ecography ntashobora kubwira umuntu amubona, ntashobora kwibwira ikiri ndani, rero amenya atazovyara umwana. Rero muri make ijya ni kado twatanze kuri Sami. Ya nkubu ejo twohura na Sami ariko agira muri Arion, camenya yuko ari ya envelope mwatanga canke dukeneye kumenya mbega ikintu kinyegeje ari ahantu, mbega Sami turayiza arafise abana, mbega bimeze gute? Ushobora kuvuga ati uyu munsi namuhaye ikigoma kugira ngo umwana bize bigende neza. Turakeneye kumenya ikintu kinyegeje ari ahantu mwatumye mudashaka yuko kija habona n'igiki. No comment nakikubwiye. ikintu mwakoraniye nka timu ya Rukundo n'ingene tuzi muri benshi, twizere yuko ari ikintu kiremereye nkuko Sami yabivuze, ariko contact ntiremereye. Hari ikindi kintu siyinzi cyangwa Okay, abakinyi Ndaha sorry abakinyi ba Rukundo TV hari hito twiyumviriye ati manager wacu hari cyo mubera, turavuga ati gato gusa, gato kava ku mutima, ico ni cambere. Gato kava ku mutima, hama ico twoba twatanze cyose ni cavuye ku mutima. Ya Sami numwe novuga ngo mu ba createur ba Rukundo TV, mbega mugerageje kuraba umubano w'iwanyu na Sami mubona bigenda neza canke niki kintu ubona kibuze kugira ngo novuga ngo timu yanyu yevoriwe ishike aho mwebwe mwifuza? Sha hamwe novuga ngo hari ikintu kibi kuri Sami. Ikintu kibuze aya ndamurenganije kuko ibintu byose bituma abantu babona uko tuko turatinga uko dukina biva mu mutwe wa Sami. Ubwo deja n'ubwenge Imana yamuhezagije yamuhaye, natwe bigaca bituma hari aho tuva n'ahandi tugera. Numva umengo nta kintu no mushinja vraiment, ntaco no mwagiriza cyo tuma kivuga ati ico tudashima kuri we, ahubwo Imana namukomeze mu rugendo arimwo, imwongere n'ubundi bwenge bushasha kandi namukomeze muhinguvu niko ndacumba. Ya ugerageje kuraba ahantu novuga ngo Rukundo TV iri muri kino gihe, uravye nko mu myaka 5 ubona yuko Rukundo TV izobigeze hehe? Izobigeze ku ntambwe imeze gute? Icambere cyo muri Rukundo TV hari abatere n'abactrice bazi gukina kandi bumva ko baviva mu byo barimwo. Icambere kugira ushobore kugera ku ntambwe no ushobora kumva icambere ico ndimwo jewe numva dishera naco cyo ni cambere. Kumva uri confidence nico uri kurakora n'abandi bitegeza kubafasha mu myaka 5 rero iri imbere na bado tenyenya gato gusimani hadushika coming soon. Yego Imana yadushikane vraiment. Ya turabona novuga ngo kuri umwe mu bantu twokwita abamama, mbega uhora ubona feedback y'ababanyi canke bamwe bagenda bagukurikirana? Hari abantu benshi bavuga ati uriya n'umumama ntakwiye gukina biriya bintu, mbega nubuhe butumwa woha abo ba mama bagenzi bawe ku buryo uvuga ati namwebwe ndabatumirira kuza kugira ngo muze muratanga ama message muyacishije muri zino nkino dukina? Icambere nashobora kuvuga tara y'umuntu ntushobora kuyinyegeza uko biri kose. Mu gihe ushobora kumva ati Jeff Seta kanaka ushobora kuyikora ukayigaragariza bose, kuko hari ubundi abayifise nawe akaba yarabuze aho ashobora guca. Hama kuba mama canke abapapa canke abantu bose bashobora kwiyumvira turya n'umumama ariko arakina filme, ariko arakina comedy, akabona yuko umengo ndumusazi muri make apare yanje, kana ko umengo ndumusazi wa piyo bayibeshe cyane kubera iki n'ubuzima.
ninguma nyamye mu gitanda hariya ntaho nzova nta naho nzogera. Icambere cyose ugukina filme gusa mu matara aratandukanye. Ufise tara yo kwa ngira y'amakarate arayijanaho iboneke. Ufise ya football azojaneho nawe iboneke. Jimwe umva ikintu cyo cyose umva yuko gishora gufasha umunyagihugu w'umurundi. Umurundi n'umurundi kazi muri make. Nukuri arashoboye gushira ingabire yiwe hanze. Akavuga ati je ndashoboye. Icambere kwanza kuba mama. Aba mama turashoboye. Abafanzi bandaho TV mumenye ko aba mama turashoboye cyane. Cyo ni cambere. Hari aba mama bavuga ati nzoguma mu rugo umugabo wanje azonsumira. Cyo ni kimwe. Eske ejo nagira ikibazo. Hariho tara warufise wajyamitse mu nzu kandi yari gushobora kukuzamura mu ico kibazo umugabo wayagize. Eske niyo mahoro yawe? Canke niryo terambere ryawe? Aho niho ndababajije kimwe gusa basohora ingabire zabo. Ya turagushimiye kuba waduhaye kano kanya ko kuyaga nawe. Nawe ndagushimiye cyane. Mani bamezagirira. Shimira Imana na Rukundo TV mumfashe dukomera amashi cyane my team Rukundo TV. I love you so much mumfashe dukomera amashi sana. Reka nongere kandi shimire manager wacu Munezero Auguste ari muri Texas aserukira Rukundo TV muri Amerika kuko najewe yaranyizeye nije ndayiserukira ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi no kuvuga umuntu azogira ikibazo kuvyerekeye Rukundo TV azonshikira kabisa mu byukuri reka ndamushimire sana. Kubw'ivyo rero ndashimiye cyane abantu bose baje ngaha kuri uno munsi abo nzi nabo ntazi ndabyishimiye sana kabisa. Nongera kandi nishimira kandi na televiziyo zaje no munsi Ndaha TV ndayishimiye sana na manager wabo Imani Muhezagire, Buja TV Imani Bahezagire, Rukundo News TV Imani Bahezagire, Magic Imani Bahezagire na Mama Chakubimbi Nashugwe Imani Muhezagire mumfashe tumukomera amashi. Shugwe madame yamaze kugenda arashobora kuza kwicara. Madame yamaze kugenda. So kubw'ivyo rero ndabashimiye sana mu byukuri mwane iteka ridasanzwe sana kuko muri abagenzi bo ku mutima murabona ibintu twatanguye mu ijoro mugabo mwagize ico mukoze mu byukuri ndabashimiye sana mu byukuri Imana ibamezera umugisha hama abasigaye muca muvyumva kwa kundi nyene nteburira tukunywe tupasuke tukure tupasuke manake muri Rukundo TV birahari byose murakoze sana ndabaramukije. Ego natwe turabaramukije. Mwiriwe neza. Ego turakomeye. Abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi ba Rukundo TV bifuza kumenya izina ry'iwawe. Nitwa Shuga Ry'Imana Cynthia nkabanzwe ku izina rya Shuga. Cynthia canke Shugwe mbega ugerageje kuraba twabonye yuko uri muri bamwe baba bateguye navuga ngo iyi anniversaire ya Sami mbega nikihe kintu catumye wumva unezerewe gutegura ibi bintu wumva unezerewe gufasha sana? Icambere ikintu catumye ndamufasha burya basha kugira umare umwaka uri muzima ni ikintu gihambaye cyane kandi ni cubahiro ku Mana gikomeye ko haro benshi isaha bari ahantu hatandukanye haro benshi bapfuye haro benshi bagwaye haro benshi bari mu bitaro ariko kuba yageze isaha yakwidije umwaka ari muzima ibintu byo gushima. Ikintu catumye rero nifuza kumufasha n'umuvandimwe wanje dukora akazi kame kandi ndamukunda ndamufata nka grand frère wanje. Ego twakomeje kumva ijambo Shugwe riguma rigaruka aho twumva mu bari basanzwe baje muri runo rubanza bavuga Shugwe tukumva samavuga Shugwe mbega apare yukuba novuga ngo mukorana uno mwuga nikihe kindi kintu muhurira koko iri zina ryaje inshuro nyinshi? Okay, Sami nta kintu kimwe duhuriza ko gusa usivye ko tubijya turakina film kenshi dukina amafilme twambaye impuzu zisa kenshi dukina amafilme dufise n'umwana benshi baba bashaka kumenya amatsiko bashaka kumenya SK ivyo bintu tugira nivyo dukora nivyo gusa impamvu izina ryagumye rigaruka no kubera ko benshi bazi ko je na Sami twabakanye benshi bazi ko je na Sami dufitanye umwana ariko sivyo bijyanye n'ibyo muri Facebook basha ni n'ibintu dukina mwabonye umugore wewe hagiye mwabonye n'abana biwe bahagiye niyo mpamvu izina ryanje Shugwe ryagumye rigaruka.
tutiriwe turakubuza amahoro mbega nike kintu wifuza kubwira Sami niyihe ntererano cyane navuga ngo ikintu mwipfuriza kuba amazu uyu mwaka tugiye kwinjira mu ndi mwaka ukurikira mu rugendo rwe rw'undi mwaka mbega nike kintu wifuza yuko muri uno mwaka urakurikira wiwe ikintu wifuza kumubwira canke wo mwipfuriza kugira ngo azashike ko muri kino gihe atarashika ikintu gusa namubwira si byinshi cyane agira isabukuru nziza Imana izimuzigame imukomeze hama abandaye kuguma senga kuko byose ibintu byose akora ashira Imana imbere kuko amaze gushira Imana imbere byose bizogenda neza nivyo numva namubwira gusenga gusa ego turabashimiye kuba mwaduhaye akanya ko kuyaga namwe ego turashimiye namwe turabaramukije amahoro mumeze neza ego turashimiye abakunzi banyu abakunzi ba Rukundo TV barifuza kumenya izina ry'iwawe ry'ukuri je izina ryanje ry'ukuri ni Dafroza Ndayishimiye yego Dafroza Ndayishimiye urumwe novuga ngo mubagize Rukundo TV mbega ugerageje kuraba nike kintu catumye ushima gushika ngahanya muri runo rubanza rwa Sami nukuri ikintu cyatumye nshika ngaha muri uru rubanza rwa Sami icambere coco novuga ko Sami ari nk'umwana wanje kandi akongera akambera papa kuko ni papa mu kazi mugabo tubiraje ukuntu bimeze novuga ko ari umwana wanje urumva naje gushigikira umuvyeyi mu kazi tugerageje kuraba muri Rukundo TV turabona yuko ari wowe uri novuga ngo mu bantu bakuriye abakinyi bose ba Rukundo TV mbega nike kintu uryoherewe kubona Sami uyu munsi afese urubanza rwe rwa anniversaire igitumye ndyoherwa cyane hari abantu benshi badashobora gushikana ku munsi wa anniversaire urumva kutwegeranya uku twese yakwijemye imyaka dusangira agafanta birangyohera gose Sami wavuze yuko ari umwe novuga ngo mu babarongoye nibihe bintu ubona yuko mutarashika ko kugira ngo mubone yuko indoto zanyu mwifuza gushika ko nka Rukundo TV muzo bamwazishitse ko ni twe tunenge mubona ati utu tuntu nitwadukosora tuzoshika ku ndoto zacu muri make kuri twebwe ku ruhande rwa manager wacu Sami byose mbona ko ari sawa gusa novuga ku ruhande rwa manager wacu ari hariya muri Amerika niwe ashobora akosoye utuntu duke byokunda ko dushikira ikintu gikomeye cyane naho bundi ku ruhande rwa Sami ibyo yashoboye vraiment arabishoboye kandi abikora nkuko bitegerezwa nk'umuvyeyi canke nk'umwe mu bantu baba hafi ya Sami nike kintu wo kwifuriza Sami muri uno mwaka ugiye gutangura kugira ngo azawoheze nawe nyene amerewe neza ikintu nyamukuru ubona wo mwifuriza ikintu nyamukuru no mwifuriza nuko Imana imufasha akabaho mu buzima bwiza ikamurinda ingwara kandi n'ubundi agasubirana n'umugore wiwe ko nanjye birankora ku mutima cyane kuki wipfuje yuko yosubirana n'umugore wiwe mbega hari ikintu ubona yuko cari gikenewe kugira ngo basubirane n'umugore wiwe canke umugore we yoba yagutumye ati nk'umuvyeyi wewe Sami ushobora kukumvira uragenda umvugira aya majambo je umugore wiwe nta na kimwe yantumye jewe nk'umuvyeyi nije novuga ati byoba byiza cyane basubiranye n'umuvyeyi kuko kuvanga abana si byiza bumva basubiranye bakongera kandi bakiyongera abandi bana batarinze kuvanga urya mukobwa aze kubyarana n'undi mugabo canke Sami abyarane n'undi mukobwa urumva nivyo babyiza cyane mugabo basubiranye bakarera abana bose ko ari babiri byo babyiza cyane nizera yuko Sami ubutumwa wo bumuhaye nk'umwe mu bavyeyi nk'umwe mu bamukuriye agiye kubukurikiza mu minsi iza tukazobona ibintu biriko biragenda neza nkuko vyifuje ego vraiment hamwe byogenda neza nkuko ndiko ndabisaba n'ukuri sinzi ukuntu noshimira Imana cyane turagushimiye kuba waduhaye akanya ko kuyaga nawe murakoze cyane namwe ndabashimiye ku ruhande turabona novuga ngo umwe mu basanzwe bagize umugwi canke novuga ngo team ya Rukundo TV turakuramukije cyane nawe akazina kanyu nimba atari banga nitwa Ndayishimiye Olivier ujejwe iki muri Rukundo TV ndamukinyi nk'abandi uyu munsi waje gushigikira navuga ngo umwe mu musanzwe mukorana muri Rukundo TV niki kintu cakunezereye catumye ugira inspiration yo gushika ngaha icambere n'urukundo no kumwiyumvamo kubera n'umukuru wanje
kuko sinoreka kuza kumushigikira kubera numwe dukorana ari umubosi wacu ni urukundo rwatumye nza ngaha n'umutima byatumye nshika ngaha ku munsi w'amavuko wiwe. Ya urumwe mu bagize umugwi wa Rukundo TV, mbega niki kintu wifuza canke wifuriza Sami yuko yoshika ko muri uno mwaka agiye kwinjiramwo inyuma y'itariki y'amavuko yiwe? Bo ico ndamwifuriza ni ndoto yiwe, Imana imufashe ashike ku ndoto yiwe yifuza, kandi nanje ndamusengera cyane. Turagushimiye kuba waduhaye akanya. Enaje ndabashimiye cyane. Ya bakunzi ba Ndaha TV, ndabashimiye kuba mwagumanye natwe umwanya wose twabanye ngaha anya. Nkuko mwabibona imbere ya kamera mwari kumwe na Adronis Promoter, wa musore wanyu, wa musore akora ibishoboka byose kugira ngo mubandanye mumenya amakuru y'abastare banyu. Ya gumana natwe no mu biganiro bikurikirana. Utaragira subscribe kuri Ndaha TV, ndakwinginze genda hayugire subscribe, wongere ucende kuri kaya gakangeri kari ku ruhande, uzobudufashije kandi ni kimwe mu bizotuma ibikorwa byose bizoca kuri Ndaha TV bizogushikira bitiriwe biramara igihe kininiya. Turabashimiye.